kuri FM yacu dufise ikibazo ariko mugwi wacu w'abahinga uriko uragaragaza kuraba ingene vyogenda ubwo tubashimire cyane rero abantu mwese mwahisemwe kubana natwe kuri YouTube ndetse no ku zindi mbuga ngurukanabumenyi zacu nka Facebook naho nabonye ko abantu bariyo kandi bagerageje kubitahura uburyo vyagiye biragenda nuko bimeze. Twinjiye mu gihugu cy'Ubwongereza munsi wa ndwi utoroheye imigwi ikomakomeye kuva ku munsi wa gatandatu equipe yitwa Manchester United batsinzwe na Brentford, Liverpool batakaza urukino rwabo rwa mbere batsinzwe na Crystal Palace, mu gihe Chelsea bo batsinzwe na equipe yitwa Brighton Hove Albion, Tottenham byansembera equipe yitwa Wolverhampton banganya kimwe kindi, City yatsinze Burnley 5-1 bisa nk'ari equipe ikomeye y'abanyamategeko batatu ndetse na Arsenal ku munsi w'ejo bakuye amanota mu menyo y'ingwe hariya kuri St James Park batsinda equipe yitwa Newcastle United bitsinda bigera kuri 2-1. Ndumva twahera kwa Chelsea. Kwa Chelsea? Duhere kwa Manchester United? Ekada ndavyamaganye byo bintu. Duhere kwa Liverpool basi. Akose equipe nkuru iyo zitsinzwe. Inkuru no equipe nkuru gusumba indi yatsinzwe niyo nkuru gusumba izindi. Ese Manchester ni nkuru gusumba izindi. No Manchester yatsinzwe na Chelsea gatsindwa na Liverpool gatsindwa. Duhere. Inkuru ni Manchester. Akazare. Rwanda muratinyuka nimba ugomba ufate ko Manchester atari nziza. Manchester niyo nkuru. Manchester niza ku rugero rwa. Uko kwayo bibi nkuru gusumba uko Chelsea nahise. Nta nkuru irimo kwa nkuru gusumba uko Manchester yatsinda. Nta nkuru irimo kwa Manchester. Dushingiye kuri umusimwe n'imigomeze. Abafana batubwire muri commentaire. Abdurazak ni wakunda kwivugira ngo nari umugabo ntabwo intebe mu bagabo. Erega kwa Manchester vyabaye akamenyero ahubwo wewe n'umusitwanya fatira kuri equipe bigaragara kameze nziza oya se kumenyera iyo umenyereye ibintu birapfa vyose. Ubu Madrid muri weekend abasore bakayidunda no mu yindi bakayidunda ntiho kongera kuvuga makuru yayo. Madrid niragera ku rugero rwa Manchester United ni dundwa kujya Manchester nateseka sana amateso tuvugana Madrid twirenga amateso ni menshi cyane kuri equipe yitwa Manchester imyaka ibaye yaho nyene itesetse niho tugomba guhagarara wa hano ni buri ni kwa Liverpool cyangwa kwa Manchester United ugambira dore kwa kwari bukuna gutahura cyane Manchester ni mateso ni bya bintu nyene kwa Manchester no hari ibibazo byinshi Liverpool ga baracigwa vyoranga urumva ni match imwe gusa kumbura ikurikira bizokunda bwa Manchester ifovwa Manchester asindanwa possession ya 57 na Brentford uvuye gutsinda Chelsea ndembe mugenza Clovis arakoze cyane Clovis agarukana ne muri iriya convertire ikiganiro Ndabi Clovis n'umwana mubi yazanye Ruben muri bafisa n'ifirimbi bari mu myimenyerezo aje kumuhagarika izindi zo kumenyereza bibi ubwo ati tugende aho n'umuhere muri yo Manchester yari mwihe subject muna command koje nta kintu mbona cha subject muna muri equipe yitwa Manchester United maze kubimenyera ahubwo ubusigaye ngenda mbaza Manchester yatsinze ngatsemira imana n'inkino z'abantu kiraba n'inkino z'abantu kiraba Manchester United singeza imbuta utagiye no kuraba inkino za equipe nkuru buziki igomba gutsindwa eka singeza je nta bintu bitabaraje kuraba Manchester yamaze batsinzwe na sigaye mbaza gusa ubu kintu nkora gusa muri weekend Manchester nziko yakinyenera fana mbonye bangamaze mwatsinze twatsinzwe ariko inshuro nyinshi twatsinzwe ruzo nyinshi batsinzwe na equipe itunze mu mediateur w'umunya Nigeria Frank Onyeka 3-1 hari kuri lunch time saa 7:30 Onyeka umusore yambara 8 muri equipe nationale batsinzwe n'umwe mu bataka ntemera sinibaza ko ari n'umunya Brazil ndabibintu kinayikotiyago bakoze kosa bakina hamwe na bakina amasaha amwe na equipe yitwa Aigle Noir yavuze ati ibintu ntibibara yigira kwa Aigle Noir asigara cungusa kwa Aigle Noir irenganira Manchester yayihevye avuga ati ibintu ntibibara reka tuje kwirabira bacu ko barenga tuje kwirabira kwa Aigle Noir bikunde kinga n'igitsina kimwe kukini na equipe yitwa nabona mu ataka umunya Brazil asasti biti Telecom ati bisigaye bya Manchester ntibikibara Igor Thiago oya duhera unyine 3-1 na equipe yitwa Brentford rero kuri lunch time umugabo yitwa Ruben muri matina arababwiye ko dufite ububasha bwo gutsinda equipe byose ishoboka ati mugabo cyo munsi byanse je ndumva nimba muhitsamo ko dore ko Manchester United twera ku majambo y'umugabo yitwa Wayne Rooney kuko bisigaye byose ndabona byaramaze kuba kasamutwe Rooney Wayne nubwo nawe equipe zemara zikorora Soni yabivuyemo niyagiye mu mateleviziyo nayo yarabivuyemo asigaye ari mu concert akomeye cyane Wayne Rooney yavuze ati usivye ikibazo cy'umumenyereza muri market yitwa Manchester United
ati n'abakinnyi bo ubwabo hari abo mbona badakwiriye kwambara umwambaro wa ekipe yitwa Manchester United. Ibintu bivuze umurejande kandi uko mbona umugabo witwa Wayne Rooney yavuganye agahinda gakomeye cyane. Waza Hagi urabareka Manchester yavuganye agahinda gakomeye cyane umugabo witwa Wayne. C'est quoi au juste? Anyo uranguye même quoi? Lunati, je vois des joueurs qui ne méritent pas de porter son maillot et ça fait mal. Je tiens un club et j'ai joué 13 ans et ce qui se passe est injuste. Ce n'est pas uniquement la faute du coach. Je ne vois pas de joueurs se battre, je ne vois pas de caractère, je ne vois pas de désir de gagner, je ne vois pas de qualité. Je ne vois pas de joueurs capables de faire la différence. Rien ne me fait vibrer. Kuri micro za BBC Sport. nta kintu kimwe batanga cyotuma ninyagaza bariko barakina. Atusivye n'umumenyereza atabakinyi bambaye inyambaro equipe yitwa Manchester United yahirana kuvuga ati ce n'est pas Manchester United, je ne reconnais pas du tout ce club. This is not Manchester United. I cannot recognize the World Football Club. I don't see players fighting. I don't see character. I don't see desire to win. I don't see ability. I don't see match winners. Nothing gets me off my feet. Fasha Amajambo mu gaswize ya Wayne Rooney. Bien sûr. Urabumva ko ikijana umumenyereza atagisize. Avuga ati si umumenyereza gusa ariko n'abakinyi. Buriya rero iyo abakinyi bari muri equipe bakaba batariko baratanga ico bakabwirizwa gutanga bibazwa abakinyi canke bibazwe ndi. Kuko iyo utari mwiza tu ne veux pas te battre sur terrain utanga ingufu zawe nkuko biri. Uri kurikira umumenyereza. Raison pour laquelle umumenyereza yabwiye confiance agutereka mu kibuga aca gukurayo. Match ikurikira kwima confiance. Uno musi Manchester United bwa mbere ni equipe yataye umuco. Sinzi ko bakina tikitaka, sinzi ko bakina football nyaruka avec intensité, sinzi ko bakina ibintu byo kuzibira by'Italiyano. Icuno musi cyarataka. Le type Ruben Amorim barika rempoza gukina umupira. Akaje imbere y'itangazamakuru akamubwira ati yamara ivyo bintu ushaka kurovandika n'ibindi bigiye bitandukanye bigaragara ko umenga nibizokunda ati sinegekanya guhindura tactique bavyanga bavyemera bazoyumva ko nabi no kuneza. Donc uri kurashira muri danger uko ashira mu kaga kazi kawe nka Ruben Amorim. Ari na wanu nshaka ruganje avuga ngo Manchester bien sûr ibyo tuzokwanaliza byose tuzokwama twibuka ngo hariho desordre mu burongozi ituma rimwe na rimwe habaho shwa mbi mu bijanye no gwabamenyereza akazi no mu bijanye no kwirukana abamenyereza ya cyo ni cyambere cyo nemera. Ariko kandi iyo wawe akazi nk'umumenyereza peu importe uburyo uburongozi buri muri desordre office ibyo wamenyanye n'uburongozi kuko naho ho bari desordre imeze gute Manchester ni equipe atakibazo ifitane n'abamenyereza mujye no kuba amafaranga baje ku isoko. Atari ubu navuga ngo umugabo yitwa Sir Ratcliffe yinjiye ino mercato bari reserve gato n'ubwo binjije aba Matthews kunyara bambe uwo mugabo bagi bari reserve bavuga ngo tugomba kubanza tugasora bamwe mu tudakeneye kugira ngo turabe ko twokwinza abandi twirinde fair play financier cyangwa twirinde kugira aba indesirable benshi muri equipe kuko abuguze ashobora kuba flop ugasanga biyongeye kuba mutari mugize gute kuba mwari musanganye mufise mutari ku. Yarezo uno munsi bamwe baragiye nkinizanyo abandi baradandajwe ni byiza ariko uno munsi bigaragara ngo Manchester nimwe muri equipe peu importe ibiye bibarimo zatanze iyo liberté kubamenyereza yo kugura abakinyi bamwe mu bifuza mu kubaka projet ariko uno munsi byaranse. Rero uri mumenyereza ugomba kwinjira muri Manchester uzikuze kugwana n'ibintu bibiri gutsinda ibibazo biri mu burongozi wowe ntuvyiteho ugakora akazi kawe no kugarukana Manchester ugwego gwayo biciye mu bakinyi witwa ugize gute ufise kuko aba legende wa Manchester United uno munsi barakudefendre kinyuma y'ibintu bibiri bitatu bitagaragara baragukaraba. Twatanguye sezo umugabo yitwa Ashley Young avuga ati sinibaza ko uyu mugabo afite cyazo sigura abafana wa Manchester canke equipe ya Manchester United ntazo tubwira. Abafana avuga ati oya reka tuanze tumudefendre benshi barirukanywe bararenganywa reka habwe amafaranga kora marokritema amwe n'ayandi hama tumujije. Uno munsi nka equipe yinjije Brian Beom, nka equipe yinjije Mateus Cunha, nka equipe yinjije umunyegore Saint Lemens uri abakuye kwa Royal Antwerp, nka equipe yari isanganywe umwana ari karaduka neza yitwa Kobe Maino, nka equipe
wisanze uri mumenyereza mu kwa mbere yarabaye Mercato yinjije Matis Dorite na bantu Ser Mazraoui wisanze ufise ekipe bizu muraterane nka Diogo Daro ni benshi mu byanze umusaruro bizami ashobora gukina iburyo ni bubamwe wisanze ufise umwana yitwa Mason Mount twaburi irengero kubwibazo by'imvune n'ibindi ariko no munsi bishoboka ko ahuye no mumenyereza nivo yo garuka ko aracari muto birashashoboka umumenyereza yarovanditse byinshi ubona ko birimo amatactique agwaye ari naco gituma ngaruka nkavuga ngo nimba Amadi Diarra adafise envie yo gutanga ivyo Manchester yakagwirijwe kuba imusaba bivanye n'uburemere bwa mayo bibazwe Amadi Diarra canke bibazwe umumenyereza karamutegura ko je nemeze no munsi amatière d'autre Amadi Diarra ni mwiza mu umumenyereza kandi tuzabakinyi bato uno munsi baronsa abamenyereza babaye ibihangange tuzabakinyi ugwego gwamanutse baronsa abamenyereza uno munsi bagasubira ku rwego rwabo Landry niwe yagarutse ukanavuga ati equipe yatezwe Madrid fata karuri individuellement n'abakinyi batezwe si beza ngo barige badatanga ivyo bakabiza gutanga bivaye na message n'integuro uburyo bategurwa n'umumenyereza uno munsi dufata karuri umwana yitwa Kobe Maino uburyo yarangije saison mu mwaka wa baja mu gikombe ca buraya 24 muri 2024 mu gihugu cy'Ubudage uriya sumukenye yari gushya kuri pressure buri mumenyereza wose azinjira kugira ngo atwereke umwe mu bana bagomba kuba abakinyi beza hagati mu kibuga batwibutse era bongereza bigeze ko mwe abakinyi beza mu kibuga bien sûr umunsi tuko turonka ba Declan Rice bavuye kwa za West Ham bari bareriwe kwa Chelsea rabarujeta tuko turaronka ba Jude Bellingham n'abandi mugabo none uko twaronse Jude Bellingham n'aba ba Rice sinako twari turonse Kobe Maino umwana kinyi gice cya kabiri cya sezo gusa umumenyereza akisanga ari kuri pressure ko mutwara mukombe cya burayi kandi akamutwara avuga ati ndi oblige kuzamurondera umwanya kuko nyuma ya biriya bintu yariko arapfundikanya bya baterence abagira mediateur yarabonye ngo Kobe Maino mérite sa place muri equipe ya Free Lions rero norangiza ngaruka kwa Amajambo ya Rooney nkavuga ngo Ruben Amorim Mario chance yahawe nambira habwa abakinyi naho bo batari ku rugero yaravyifuza ko kabiri hariho une certaine structure mu bijanye no kugura no kugurisha basirikira bo muri Manchester bitewe na Sir Jim Ratcliffe mu gupeza basi bijanye na yinjira na yasohoka ariko kandi umumenyereza ku bwanje yarinanije bivanye nuko iyi confiance yose yahawe mwe bigiye bitandukanye atari karabona ngo ibi biranse yamahirwe yo kugerageza ibindi nimba equipe umupira kirawukina ukabona ko muri 3-6-1 ibindi byanse dorugunu muraterare muri system y'aba defenseur bane gatatu yo hakina nkuko kuntotera muyikinishiriza abajade Spence nonamuhora kumva ngo ntari experimente wagize imana winjira muri equipe viza baratero babiri swat iburyo swat ibubamvu agukorera ico ushaka ndavuga mu Maroc Nusair Mazraoui ndavuga n'umugabo witwa Diogo Daro umuteretse kuri kabiri Mazraoui ni twende umuteretse kuri gatatu ni twende avec experience yaciye muri Ajax d'Amsterdam nziza aca muri Bayern Munich uravye Diogo Daro igihe amaze kwa Manchester United ari mu ba numero 2 beza mu gihugu cy'Ubwongereza mugabo jewe mpagaze ku kibazo kivuga ngo i Manchester nubwo mugabo yitwa Rooney yavuze Amajambo John de Contre nawe Rooney ntakagereranya ibihe babayemwo n'ibihe Manchester United iri kurabamwe no munsi kuko kiriya gihe ADN y'umupira w'igihugu cy'Ubwongereza ko ari gukinisha abakinyi baba national gusumba aba étranger kuko kiriya gihe ugiye kuraba equipe yabonge ya Rooney yari tunze Rooney w'Umwongereza yari tunze Leon Ferdinand w'Umwongereza yari tunze Paul Scholes w'Umwongereza aba legende gusa nivyo nubwo harimo abandi baba étranger mugabo beza mugabo mwabo ba legende ba equipe harimo elema z'Abongereza zikomakomeye uzanye nka Paul Scholes ukazana Rooney ukazana Leon Ferdinand yarababereye kizigenza kiriya gihe Muco bigeranya n'ibi vy'uno munsi niho mpamvu je nkunze kuvuga ngo ibibazo vya Manchester United abarongozi premièrement ariko umumenyereza ndagaruka nkabiguterera ko vyose utigute Ruben Amorim yinjiye muri equipe ifise umwana yitwa Leandro Garnacho Ferreira avuye muri academy ifise umwana yitwa Kobe Maino avuye muri academy ifise umwana yitwa Facundo Peristri avuye muri academy ifise umwana yitwa Hannibal Majbri avuye muri academy mugabo no munsi woca kubaza bagezehe Hannibal Majbri bararekuye umugabo yitwa Facundo Peristri bararekuye nkaraba Facundo Peristri aje muri equipe nationale ngena bameze nkiyumvira wewe wabuze iki kugira Facundo Peristri abo mukinyi mwiza muri Manchester United Leandro Garnacho ageze kwa Chelsea kandi no muzi ndemeza ngo abakinyi baba indiscipline canke bagorana barabaho mugabo
umenya ngo eske namurekuye twananiranywe canke nanje nafunze umutwe umuvyeyi n'umwana ntibagomba kungana Ruben Amorim yapinze n'umwana yitwa Garnacho yarabonye ngo umwana ntashoboka nanje sinshobotse tuze turabusigara no kugenda mugabo no munsi n'umwana yitwa ko atekanye yahasigaye ntariko arakoreshwa kandi niyo elema mu maere mu mugabo yitwa Ruben Amorim abura yakagomba kumufasha kuko giye kuraba no munsi bakinyana equipe ya Brentford samedi ino ifiswe no mugabo w'umunya Ireland Kate Landry equipe ukayitera possession yitwa Manchester United ukayitera possession ya 57 ukageragaza imipira 14 umfashe bino biharuro Hazard imipira 14 batumbereza imipira 6 baterera hanze imipira igera kuri 4 igarurwa n'aba defenseur no kuvuga ngo mu mipira 14 abakinyi ba Manchester bagerageje gutera mu igol shoot on target zabaye 6 mu mipira 14 ndagasubiyemo Brentford yabonye ibitsindo vyayo bitatu biciye ku bataka babiri umugabo yitwa Igor Thiago yatsinze double kugera ku mato 20 bavyari bibiri kubusa 20 na kandi Benjamin Sesko arabagomborera Bruno Fernandes arahusha penalty Igor Thiago arasohoka ku mato 90 hinjira Matthias Jensen ku mato 95 acabatsinda igitsindo gira gatatu Brentford na possession 43 bateye mu igor inshuro 10 bakadra imipira 8 imipira 8 mu mipira 10 mu gihe yindi mu mipira 14 yashoboye gukadra imipira 6 Ruben Amorim koka abakinyi bibo ariko bategura gute system doje ni batayumva uzokwemera mukoroke kuko no munsi Manchester ndayubaha ne equipe nkuru mu gihugu c'ubwongereza muga bakinibi sezizohera Manchester bakorotse kuko Manchester nimbera tsinze Burnley muri buryo Manchester ntiyo tsinda Sunderland biragoye oya Manchester no muri championship byo yigo jewe naje kubona umugabo yitwa Bruno Fernandes ahuje penalty ndavuga ngo hari gihe witangira ikintu canke umuntu ugatanga umubiri n'umutima wo bakaguhemba utuntu dufatiwe isorosoro yahujije penalty ndavuga ati Fernandes yaraciye mu mutwe yarononeka yaracitse intege yahujije penalty zibiri mu kiringo ngena Manchester kuri zibiri none premier gari nkino psychologiquement surukino gwa gatandatu batarugwino psychologiquement namo ahujije penalty zibiri kuva sezitanga nukino bari kundwa gatandatu namo kinyi numwe psychologiquement Manchester United atoba nabi kuko naho ba strong mentalement resultat mu kibugira toba irashobora gutuma bategute ibibazo ekipe iriko iracamo birashobora gutuma utakara mu mutwe kuko dufata karuno munsi igituma je ngaruka n'ubundi ntitaye ku bindi byose nkagaruka kumenyereza n'ibintu bitatu bwa mbere ufise squad yagutse kabiri nziza gatatu abo muhanganye no munsi biyubatse ku rugero ngana gute bariko baratanga duhere kuri squad Manchester ngo ayivuze iruka kurekura umugabo yitwa Andre Onana baba mu igori bayindira uracamufise umufise n'ujya Sandman zibinjije sivyo abanyegori babiri baba ku rugero rwa Manchester batari bako mugabo tunza abanyegori babiri bari capable yo gusaba muri Premier Division axe central equipe yatunze Harry Maguire equipe yatunze Mathis de Ligt sivyo equipe yatunze Lisandro avunagurika hari undi mu axial batunze muri Manchester ni Harry Maguire ni Yoro ni Lisandro ni na Mathis de Ligt eregana shore ko akoreshwa muri defense à 3 oya dufata ba axial de formation sivyo sibane Maguire Lisandro Yoro na de Ligt sivyo kandi dufasha abo muri equipe tubazimwo no kwemeza kuno munsi Reni Yoro n'umukinyi yipfujwe hano Real de Madrid akaza kwitera umugongo ari capable yo kwitwa futur grand joueur muri defense centrale nivyo Maguire waramuzanye rimwe n'aba critique ibihe vya equipe n'ibindi ntakiri wa Maguire wifuza même chose kuri Sandro aravunagurika kenshi mugabo fata de Ligt uko ni saison yatanguye eske de Ligt ni yamaze kuba ari umukinyi yamaze kureganya gwego yorugaruka agasubira ko umukinyi mwiza na nabonye Manchester n'ubundi nibajyama aravuga ati n'ubundi muri mercato iza byanga bikunda turinze mu axial kandi bakomeje gutargetinga Gerard Braithwaite wa Everton nyuma yuko offer zabo zazo tuze ku nimero 2 ngo ayivuze Nusair Mazraoui sido formation zibiri na Lisandro Martinez nako na Diogo Daro si babiri kandi abo bose n'abakindo class mondial no muzi Daro byanga bikunda yarabaye mwiza atitaye ku bwa Manchester United Mazraoui uko dusanzwe tumuzi yabuze gusa equipe iri bien organisée amadugwe ubundi ni mwiza nubwo umwe yovunika undi wakina kuri zitatu warumvise Rushon ivyo avunagurika cyane na Terere Marasi waramurekuye ariko kandi winjijemo Patrick Dorgu vuga ngo utunze Dorgu na Shaw
dufate Dorgu ntavunagurika aracari umujene wa mutegura Luksho yama mu mvune mugabe yaje wabona touch y'umusaza babiri sivyo nawe do class mondial hagati mu kibuga dufate ko Kazemiro ari ngaho byanse kaguha ibyo ashaka wamaze kuronka umwana duze neza yitwa Kobe Mai basangira ikibanza wafise Mason Mount wafise Mateus Mount ufise umugabo azwi ku izina rya Bruno Fernandes wafise Manu Garte aho ni hagati mu kibuga ugende kwiwinga fata Mbeumo umuburindera umusangiza umwanya na Diallo nibamu bakinjuguru ku wamfu ari iburyo none tugende ibubamfu ufate no musore wabo yitwa ndi Mateus Cunha waratwijeje ko kumuhindura umuhinga dushaka tuvuge ko poste yashaka yisangiza wari kwegara naco nivyo hama ku nimero 9 utunze Benjamin Sesko iyi equipe erega kuri 9 tunze Sesko agatunga na Joshua Zirkizi iyi equipe côté effectif mu bwaguke bw'abakinyi babiri kuri poste cyangwa bashobora gukina poste imwe cyangwa zibiri baba polyvalent bari eska abakinyi uno muzi dufatiye ku mazina nivyo batanze mu migwi yabo ubwo Manchester barabihenze ko kubagura canke dufate ko kubihenda ko vyabaye mugabo kandi turaza abakinyi do formation muri equipe zabo baje ari beza uno musi basubijwe inyuma na Manchester United kandi iyo bibaye ku mukinyi umwe babiri batatu bane sabo bakinyi baba ahubwo bashize muri equipe atanegura ifise bisanga bagize amahitamo mabi gusoma uko bari guhitamo izindi equipe nanguye kwiyumvira abakinyi b'abongereza nka ba Jude Bellingham bari muri visere ya za Manchester iyo baza muri Manchester uno musi abari Jude tubona kwa Madrid tumugeraye na Jadon Sancho profile yasokanya avuye kwa Borussia Dortmund nubwo nawe yaragize ubwo bugaba n'ibindi bigiye bitandukanye mugabo no munsi ubona abakinyi bavuye mu migwi bameze neza bakigira mu zindi equipe zifite intunganyo batakomeje kuba beza gusumbuka bavuye mu migwi bari beza baje kwa Manchester baciye basubira rero nemeza ko ivyo bintu byose biramutsinda Amorim ugasanga ibihuha bigomba kuba byinshi ku buryo ni buri naho yoba yongewe amahigo yoba yabaci mwamwe yo itakaza ko bakabaye kuko office effective yagutse irimo abakinyi beza abo batari beza urafite opportunity yo kubatumura canke ukabakora bagasubira mu rwego rwabo gatatu nemeza ko Amorim ari muri Premier League yabaye nabi imigwi yitwa kari mikuru ari kumunaniza na yatakwiri nivyo kuri Manchester United urananirwa hano Chelsea itakiri Chelsea urananirwa hano Liverpool nayo nyene ubona ari ivyayo bicumbagira biri mu bakinyi gusoma mu menyereza urananirwa hano atari Arsenal urananirwa hano City itakiri City Manchester batakaje urukino rwabo batsinda equipe yitwa Brentford 3-1 nivyo umugabo yitwa Wayne Rooney nta cyizere na kimwe mbona muri Amorim ati mugabo hari n'abakinyi batameretse kwambara maze equipe yitwa Manchester United ku rundi ruhande Landry City yabona intsinzi batsinda equipe yitwa Burnley 5-1